Mwiza ry'Umwami wacu Yesu Kristo ni Ange Michel Muhayimana. Ndashima Imana ko ino opportunité dufise kurongera hamwe kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana mu kiganiro cacu ukuri kubohora. Nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo muzomenya ukuri kandi ukuri kuzoba mwidegemvyo, kandi ngo umwana azobohora azowidegemvyo by'ukuri. Wonaho ni Yesu atubohora, kandi Yesu niwe ukuri. Iyo tuvuze ijambo ry'Imana tuba dushaka kuvuga kuri Yesu, kuko naduha liberté, naduha agakiza, naduha kugororoka, naduha ubuzima, naduha byose. Rero ndashima Imana kugiye tumaze imisi ko turiga inyigisho byerekeye ukuri kuvyerekeye igira 10. Ndazi yuko ari inyigisho kumbure ndende, ariko uko biri kose irakenewe, kandi ndazi ko imaze gufasha abatari bake, kirabafasha. Ndashima kuri mwebwe mwese mwandika mu aba message, mu mbazi ibibazo, mu nsengera, mu ntera intege. Ndashima Imana ku muntu wese yagisha aterera mu kino kiganiro cacu kugira ngo kigende neza. Rero tumaze imisi twiga ku nyiganiro cerekeye bigira 10. Twarabonye uburyo butandukanye bw'igira 10 isano rya kera. Hama turabona neza yuko Nouveau Testament cy'isano rishasha ritigisha kigira 10. Yesu ntagira 10 yatoje, Yesu ntagira 10 yigeze yigisha, yacigishije rimwe ariko abwira abaherezi n'abafarisayo basadukana n'abantu batandukanye, ariko arabacalenje ko bari basigaye batanga ibintu bitonya, bakanashaka ko n'amategeko menshi anarengeye y'ijambo ry'Imana ryavuga. Rero twarabonye yuko Yesu atigeze yigisha igira 10, ntaco yigeze asaba, nta na rimwe yigeze abwira abantu ngo baravumye ngo urugi ruzobatera canke ngo ibibazo ngo bindi bizobaba kuko batatanze igira 10 kubera ntavyigeze asaba. Twabonye ko kandi abakene n'abandi batandukanye batatanga ibigira 10 ahubwo barahabwa ikigira 10. Rero twarize ubwoko butandukanye. Turabona yuko umukristo muri Kristo Yesu yahindutse umuherezi. Ko yari umuherezi ntava mu muryango w'abarewi, yahindutse umuherezi uva mu muryango wa Yesu wa Yuda. Bisuga yuko nta gikorwa c'ubuherezi yigeze akora. Nta mukristo n'umwe ahamagara gutangira 10 kuko ntituva mu muryango w'abarewi twebwe. Ntitutanga n'igira 10 tugereza abapastori ngo n'abarewi canke abavuga butumwa abantu n'abarewi, ahubwo twese turabaherezi. Umupastori, umuapotre, umuprofete, evangeliste n'ubundi muntu wese umudiakoni, umuntu wese ari muri Kristo n'umuherezi. Abarewi baramaze kuvanwaho misizano rishasha. Hama duruka kurabana kandi kuvyerekeye amashikanwa, twararavye ubwoko bushika 5 bw'amashikanwa batanga misizano rya kera. Hari ubwoko bw'ikimazi canke ishikano ry'amashimwe canke ry'amahoro, hariho icimpongano, hari icicaha, hari ibyo batanga bashatse, bya bwoko bushika 5. Ibyo byo hariho n'ivy'amafu n'imikate batanga n'amavuta ya elayo. Ugiye mu gitabo c'abarewi igice ca mbere ushaka igice c'indwi, barivuga ko cane ivyo ubwoko butandukanye bw'amashikano. Uyu munsi nashaka rero tuganire ku byerekeye ikiganiro kivuga giti mbega Paul yigeze yigisha ku byerekeye ibigira 10 canke ikigira 10. Ico ndazi ko ari kibazo, hari abantu benshi bigeze kuba bimbaza bavuga bati none Paul abivuga kwiki canke isezerano rishasha rivuga kwiki. Mu majambo nagiye ndiga gushikaho no munsi ngeza, naravye nsanga Paul nta hantu hamwe yigeze yigisha ikigira 10. Kumbe nishuye ikibazo imbere kwinyigisha ihera. Paul nta hamwe yigeze yigisha ikigira 10, nta na hamwe ntigeze agisaba, ntigeze acigisha, nta na mention na imwe yacu yigera avuga. Uwo cyose none bigenda gute Paul abatavugira 10? Mbe naho genda kuri ba Petero. Navuze Paul ko Paul no abantu benshi bemera kubera yigishije ibintu byinshi bikomeye, kandi yanditse n'ibitabo 13 mu bitabo 27 bigize Nouveau Testament. Urumva ko uyu muntu atari umuntu mutoya cyangwa umuntu asanzwe, ko ari umuntu akomeye cyane, yanditse ibintu bikomeye, doctrines zikomeye. Ikigira 10 ntigeze candika ko Paul nta namwe igeze nakivuga ko. Tunabona ko atera ubwo abantu ngo imivumo, ngo ibiryi, ngo ubukene, ngo ingwara, ngo nta mugisha bazoronka, ngo baravuye mu muvumo. Ivyo Paul ntavyigeze yigishwa, yari ataye umutima w'igikorwa ca Yesu mu Nouveau Testament. Uyu munsi rero nashaka tuganire ku ico Paul avuga kuvyerekeye cane ubu amafaranga. Sinza guteba cane mu kuvyerekeye amahera canke ikindi kintu, aho ndashaka dutraite canke tuje mu ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'abikona ba mbere igice c'icenda, 1 Corinthiens chapitre 9. Ni igice gikomeye cane kivuga ku vyerekeye Paul ahamagarirwa abwira abantu vyerekeye apostolayimu. Usomye kuva ku murongo wa mbere ushika ku murongo w'indwi, kandi usome hama dutraite ico gice gatonya mwanya mutonya. Havuga ngo mbega sinde Paul yanka kwigwanira kwijambo rivuga ngo mbega sindi widegembya, sindi ntumwa, sinabonye Yesu umwami wacu, namwe ni muri gikorwa canje mu mwami. Namba ku bandi ntari ntumwa, ariko kuri mwebwe ndiyo. Bisiga ko ari ntumwa kuko muri kimenyetso mu mwami cuko ndi ntumwa. Ibi nivyo nireguza kubampinyura. Mbega nitwemererwa kurya no kunywa, nitwokwemerewe kujana abagore bacu ari bene data nkuko izindi ntumwa zikora, na bene nyina
w'umwami wacu na Kefa amba bene wabo na Yesu Kristo arafise abavukana batandukanye Mariya yavyaye inyuma ya Yesu. Rero abo bose Paul bari abantu bamuhinyura bamupinga, harimo abantu benshi bamupinga muri iyo periode bahakana apostola yiwe ko atari mu apotre, kugira witwa intumwa kiriya gihe babanza kuraba ko agendanye na Yesu, ko amubonye mbona kubone kuri mowe yarungitse. Rero Paul ntiyabonye na Yesu mbona nkubone, kumbere yaramubonye murabira kure ko yari mu contemporaire wiwe yabaye mu gihe ca Yesu, ariko yarabaye yarapingwa ko yari mu bantu bagwanije ishengero, ariko cabona Yesu agiye Damasiko. Aha rero muri kino gice Paul ariko aragerageza kudefenda apostola ko mishengo ry'Ikorinto harimo abantu bandi bahaciye yarahavuye amaze kubigisha ubutumwa bwiza atanguza ishengero akagenda, haciye haza abandi bantu bitabona ba apotre abandi unabigisha atatangura gupinga Paul. Ubwo Paul ntiyari umuntu ngo rero kanuko biritubwira hano abivuga Paul ko atarazi kuvuga mugabo ngo ubushobozi bwiwe nibwo bwemeza abantu, yarigisha abantu ubushobozi bitangaza n'utwumiza ngo byubake kuri mwe mu yera, ngo byaragaragara kugira ngo amajambo yiwe y'ubwenge ntabari yemeza abantu, ahubwo abantu bizere bigaragajwe na mwe n'ubushobozi bw'Imana, ubakira ukwizera kwa ku bushobozi bw'Imana. Rero baca bamusuzura ngo ntarero ko ntazi kuvuga. Aha bariko arapinga apostola yiwe nawe bageza kubereka izindi ntumwa amadwa n'amaprivilege bafise, Kefa niwe Petero ni Pierre na bene wabo na Yesu n'izindi ntumwa bemerewe kunywa, bemereye kurya, bemereye kugira abagore, ngo aremeye kujana abagore babo. Reka twumvize umurongo wa gatandatu ngo canke jewe na Barnaba nitwebwe twenyene tutemererwa kureka gukora. Bisigaye ko Paul ngaha yarakora, we na Barnaba ngo bari kwarageza kudefanda ko mbere nitwebwe tutemererwa kureka gukora, kwera abandi ba apotre kumbure bari bahagaze gukora ibikorwa, ba Petero bari baretse kuroba. Wibuke ko Yesu yabahamagaye arababwira ati nkurikira nzobagira abarovyi b'abantu. Baranamaze no twe twahevye abagore bacu ubuzi bwacu tuzokunguka mu kugukurikira, kuko babona ata bintu by'isi bari kwararonka mu kumukurikira Yesu. Rero Paul akaragerageza kudefanda avuga ati none nitwebwe tutemererwa kureka gukora, kwera bari barabadefya cyane ngo basaba ibintu, basaba imfashanyo yivuga butumwa. Umurongo w'indwi ngo ninde yigeze kwitunga atari umusoda, kwitunga atari umusoda, ninde yotera uruzabibu ntarye inzabibu zago, canke ninde yoragira ubusho ntabunywe. Ariko aragerageza kwerekana naho bambaye ko baramudefya ngo arabasaba ngo soutien y'igikorwa ko yaragendagenda avuga ubutumwa. Hama amashengero yose yatanguje baramushigikira, amashengero akomeye cyane nk'amashengero y'Ifilipi yarimwe abakene nayo Macedonia n'ahandi baramufasha, mbere bakaramukira n'ibintu ari mu kindi gisagara, bakibuka ko ari we yababyaje ubutumwa bwiza, bakamushigikira atari ko yarabategetse, atari ko yabateye ubwoba, atari ko yanabasabye, ahubwo kwera batawe umutima kuko ari umupapa wabo, ari umuvyeyi yababyaje ubutumwa bwiza, kandi bagatahura ingene ivuga butumwa rikenewe, ingene abantu bakeneye kwakira Yesu, kumenya kuba Yesu yakoze, ingene abanyamahanga benshi bakeneye kwakira agakiza no kumenya ico Yesu yabakoreye, bakamushigikira akamufasha ga ntiyicwe n'inzara. Aha rero barageza kudefanda. Ndamaze kumva umurongo w'indi abantu benshi bakoresha bavuga ngo none ngo ninde baragira ngo ubusho ntabunywa, abapastori cyane cyane ngo ninde ngo yoba umwungere w'inka ngo ntazinywe, ngo ntaza kuzikama. Hari n'undi yigeze kuvuga ariko aravuga ngo abarumisha ngo bafata nk'ibifi, ngo namafi ngo kumwe Yesu yabwira Petero ngo jahajya hirya ngo urobe, ngo urabona ngo ifi ucu yasamika ngo akuramo amafaranga y'amataxi yanje nawe, ngo hanyuma ngo arayasamika ngo akuramo amafi. Umupastori ashatubwira kandi si ibintu numvise ko yagiye karabitera inkuru ngo jewe ndafise ibifi binini bishengero ngo nasamika ngo hama nkabikuramo amahera, ngo none se ibifi by'iwanje usuje nabirovye ngo nsi n'uburenganzira ngo nadwa ngo yukubikuramwo ngo amahera ngo mukano. Wumvise uwo mutima gaca wumva yuko atari umutima urukundo, ahubwo ari umutima wo guprofita abantu. Rero iyi verse benshi barayikoresha, ariko Paul akagerageza kubumvisha ko naho bimeze uko onye afise droit, atari kwera itegeko, ariko nk'umuapotre nk'umuntu yabyaje ubutumwa bwiza ko bamushigikira, ko anezererwa ivyabo naco nyene si ikintu kibi. Umurongo w'8 turabona na Paul agerageza kwerekana ingene yanse kwakira ibintu byabo by'abantu mwishengo ry'Ikorinto kugira ntabe kumugayo. Ikindi kintu gikomeye cyane kuba udafise umugayo, ikintu gikomeye cyane kuko ari abantu benshi bavuga ngo bari muri full time, ngo bari muri temps plein, ngo ministère à temps plein. Ndabibabwira kuko bamwe muri murankurikira iyi video canke inyigisho, muranzi twarabanye mu bikorwa twarigeze gukora ibikorwa twaragendanye, canke muranzi mumbonera kure mukindabira kure. Ndabizi yuko narigeze guca ahantu mu mutwe wanje mfise conviction
ngo umuntu Imana yahaye umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa ngo nta kindi gikorwa na kimwe akwiye gukora, ngo nta kazi na kamwe yokora. Ugasanga umuntu arishwe n'ubukene, ndonda ndahera gushika abantu batangura kuvuga ngo narasaze, abandi batangura kuvuga ngo naragwaye sida, ngo kubera nari nonze kabisa. Kandi narasenga cane, nkaba umwanya wo kugendera abantu, kwisengera abantu bagwaye amadayimoni, kugenda mu ivuga butumwa, ugasanga niri umunsi wose ndukora kandi mu mufuko nkubititse meze nabi, ngo ndi atample ngo Imana ngo izongira neza neraguza ndaba imbere. Gushika umunsi Imana yanyuguriye amaso ntabura kwigwa c'ubuntu bwa Kristo, kitamamagara gusenga, kimamagara gukora. Hanyuma ndahaguruka ndatanga gukora, ntangura guhinduka, ntangura kugirwa neza no gufasha abandi. Ariko ico gihe nama niteze Imana ukagira n'amasengesho y'ugusega. Abantu basanga ibujumbura niho nako ndakuyibona, ugasanga ntago bava mu nzu baja mu yindi, baja mu mazu baja gusega. Bamanipira sita abantu b'abagore bakabahenda, bakababwira ngo buvugisha Imana gwanyeretse mu nzu ngo ari bicafu, ngo ari bidayimoni, ngo biri mu mafuruka, ngo ari mu byumba, ngo nje tuba ngo business itagenda neza, ngo umugabo wawe. Ugasanga n'abantu bahindutse abantu basega, basegerereza, babasateje, babesha kandi mu izina ry'Imana. Ugasanga bana tukishira twebwe tugiye gukorera Imana tukiri bato, imigengo yacu kadutuka katubwira ngo ntimuze mube abantu badakora. Je ndazi ko babimbwiye muri famille abantu benshi. Ugasanga abantu benshi baratwimoka kubera abavuga butumwa bamwe baha gukora ibikorwa by'amaboko ngo bakoreshe ubwenge bwabo, bakaja gusegerereza, bakaza kumanipira abantu uburyo bugahera kugira ngo bagusengere, bagusaba amahera, ngo amahera bakanabesha. Kandi abantu mukavyemera mukaba uriko urankurikira ku mboro warabikoze, ariko nshaka urabe ijambo ry'Imana cyo rivuga kubyerekeye gukora uri mu vuga butumwa. Umurongo w'8 haravuga ngo mbega ibyo mbivuze mu buryo bw'abantu canke ivyagezwe byo ntibivuga bityo, kuko handitswe mu vyagezwe bya Mose ngo ntimuze murumye umunwa w'inka iri kwirasekura ingano. Mbega inka nizo Imana ibabaye canke se yabivuze ku bwacu? Egome vyanditswe ku bwacu, kuko umurimyi akwiye kurima afise ivyizigiro, kandi umusekuzi akwiye gusekura yizigiye kazohabwako. Paul akagereza kubereka analoji byereke mu isezerano rya kera mu byagazo bya Mose. Twaravyize ko ingene abaherezi ivyagazo byavuga ko bateza guhembwa, bagahabwa umushahara w'ikigira 10 n'amashikano atandukanye bateza guhabwa. Twarabibonye ko n'ivyagazo niko bivuga. Atavuga ati nivyo byavuze ku bwacu. Muri Nouveau Testament hari ukuntu Bibiliya yigisha ukuntu abantu bahamagawe cyane mu ngabire ziye zitanu, les 5 ministères, arizo apôtre, prophète, évangéliste, enseignant na pasteur. Izo ngabire zitanu cyane iyo umuntu azigiyemwo hariho hore leadership abafise mu ishengero mu mubiri wa Kristo, nkuko Efeso 11 gushaka 16 bavuga, yo kurera abantu, kubigisha, kubagaburira ijambo ry'Imana, kubakuza muhamagaro, kubarongora mu kuri kw'ijambo rya Kristo. Hari ukuntu bahamagarirwa gufatwa. Rero Paul akoragereza kubumvisha ko nawe nyene nk'umuapotre afise uburenganzira, badakwiye kumurumya umuntu, badakwiye kumufata ngo amusuzugure, ngo bamufate nk'uko umengo ntacamaze. Hama n'ibyo kumushigikira bashashaka kumva umengo nibo bamugaburira, nibo bamubeshejeho. Araheza kubumvisha ati n'ivyagazo niko bivuga, ati ntimufate mbega ko mu 11 mbega ko twabivyemo iby'impemu, none nibikomeye ko twokwimbura ibyanyu by'umubiri. Aha Paul akoragerageza kubereka akamaro kiwe mu buzima bwabo. Yarabivyemo iby'impemu, none nibibi ko twimburamo iby'umubiri, ko turabasaba imfashanyo, mushigikira igikorwa, mushigikire cyane ishengero ryo risanga ryari mu kibazo ugene mu gice ca kabiri c'Abikorino. Urabibona naho nyene tuzohiga mu gice c'icenda nyene. Paul agerageza kubumvisha ko kubonera ababivyemo ubuzima bw'agakiza bwa Kristo, ahubwo byara kuba ari iteka kuri bo kumushigikira mu gikorwa, kumushigikira mu mamisyo afitandukanye, mu byo gufasha abapfakazi, imfuvyi, abakene, abatewe n'inzara, mu ivuga butumwa, kugira ngo ntabeho afise ikibazo c'ugusuzugurwa canke ntabeho afise ikintu kimwe akenye. Ariko hari ikibazo ngaha kwera benshi bariko baridoga ngo niwe bamubeshejeho. Ndabizi cyane mu bw'abavuga butumwa ko marankurikira abantu murongo y'amashengero, murabizi ingena rimwe na rimwe hari abantu bumva umengo nibo bakubeshejeho, bumva umengo batahari igikwa nticogenda neza. Nk'umurongozi ndamaze guhura n'abantu nk'abo,
ndamaze kubona abantu baza mu mashengero mu ministeri bafise amahera menshi hanyuma bagatanga kandi bagatanga n'umutima mwiza. Bamwe batanga nako ari mwe muyera barongoye, hari n'abandi batanga kugira baboneke kugira bemegwe. Abo rero batanga kugira bemegwe bacashaka gukontra no kumanipira. Niyo baca bashaka ngo wame mu nzu yabo ngo bakubwire ibyo bashatse ukora ibyo bashatse ntuvuge icimana ishatse. Bamwe rero kubera ubwoba bw'amahera no kutizigira Imana mugaca mwikuba mukemera abantu nk'abo ko bamanipira. Nico kibazo nk'iki Paul yakora naco. Paul yereko aragereza kubumvisha ko afise droit nk'umuapotre. Mugabo murongo wa 12 ucudupuva ingene yifashe ni ibintu bitandukanye ingene beshe muri twebwe twifata no munsi shashana byerekeye amafinance y'amafaranga mu mashengero. 12 abandi namba baravyemerewe kuri mwebwe mbega nitubarusha cyane, ariko ntitwagwaniye ibyo twemerewe, yamara twihanganira byose kugira ngo ntituzane ikidehesha ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ariko Paul avuga ati nimba abandi bose babandi mwemerana ba apotre ngo bazi kuvuga, nimba baremerewe gufashwa mu bikorwa bya mu ngendo zabo kubakira mukabashigikira bagiye mukabasezeramo bashigikije ibintu, nta mushahara bahabwa ngaba Paul wa full time. Ntibari bafise umushahara bango ni full time salary, nta yari ihari. Na salary ya temple yari ihari aho umuntu atonda ku biro kubera bwa mbere kugira ngo bemere nk'ishengero rya Kristo byemererwe gukorana bateze kwandikisha mu bwami bw'abaroma. Ubwami bw'abaroma nabwo bwari ko baragwanya ishengero bavuga ngo haje undi mwami yitwa Yesu ashaka gukora Cesar. Abantu mwize histoire murabizi ko Cesar mu nyuma baneho n'abandi bace bashaka ko umwami bamusenga ishengero cyara bapersekite. Abantu bari bemerewe gukorana gusa bari abantu basengera mu masinagogi ijudaisme yonyene abantu bakurikira ibyagazo bya Mose. Ariko abantu bari muri Kristo bizeye Kristo abantu bakije bavuze bwa kabiri akiragakiza ntibaremereye gukorana. Ndio tuma nta hantu Paul gukoranira hamwe ngo ahite ngo ni centre ya ministeri yiwe, nta na biro, nta n'umushahara ashobora kwakira. Gusa yafashwe n'abantu bahurira mu mazu mu mashengero atandukanye yo mu mazu bakaba handi mu makava n'inyegeje mu mabuye bakamufasha akamushigikira. Nawe nyene babagowe bakenye ko bari ko barahigwa ngo bicwe. Rero nga Paul agaragaza kubumvisha ko yari afise uburenganzira ko bamufasha, ariko nk'umuapotre yari afise uburenganzira, ariko acavuga ati no, ibyo sinashatse kubigwanira kugira ngo igwa ca Kristo sindagisuzuguze. Shaka twiyumvira abantu kesho no munsi dushwana mu mashengero, abantu benshi barashwana bapfa amafaranga ko ishengero ritango kugwira kazamo abantu bafise amahera habesha shatanga gushwana ko ivyubahiro cyangwa se umuntu umwe mwishengero na profita uburyo bw'abantu. Nimba ari upastori mukuru gasanga niwe yubaka amazu arunka abana biyo kwiga hanze, niwe abayuruzo byo bwiza imiduga myiza jya neza, ariko abakorana ugasanga baragowe bamerewe nabi, ugasanga yagize nk'akantu ka business kiwe. Ariko ugasanga abakorana ndavuga ko mfise amatemonyage menshi nzi y'abantu usanga bagwa amapastori bakorana bakuru baba bamerewe neza. Ugasanga ico kintu rero cyahindutse ikintu cyo kugwana. Ariko Paul avuga ati no, sinashatse kubigwana kwigwa ca Kristo nikiwe kumugayo. Shaka mwumvira ijambo narikomeye wigwa c'umwami wacu nikiwe ko gasuzuguro. Nibanga twasuzuguje igwa c'Imana kwera amafaranga kubera inyungu mbi, kwa tukagwana abantu no muri tribunal i Burundi ndabizi anonsa kurana wasanga umuntu yagize gutanga ibiturire kwa ministre kugira ngo uwundi bamukure. Nibibazo bibabaje bene data ibyo bintu Imana ishaka. Imana ishaka yuko tuja mu buzima nk'ubusuguzi gwa c'Imana, ishaka ko tugikora mu buryo bwiza. Ko bagushigikira abantu mu ishengero ni byiza biriya bikwemerera, ariko kubikorana umutima wo guca bugufi atagira ngo bategeke atari kubatera ubwoba ubigishe gutanga banezerewe nico Imana ishaka. Shaka turabe none Paul yaciye akora iki? Paul yaciye akora iki mugira ngo ico kibazo cyo kugira igwa c'Imana ntigisuzugure yakoze iki? Reka dusimbire mu byakozwe no 18 umurongo wa 3 hava ngo naho hera ku murongo wa mbere avuga ngo hanyuma y'ivyo Paul ava muri Atenayi aje Korinto, abonye mu Yuda yitwa Aquila amamo yiwe ni Ponto, yaravuye muri Italia cyari muri Itali muri yo minsi bona umugore wiwe Priscilla, kuko Claudio cyangwa Claudio yari yageze ko abayuda bose bava i Roma aja aho bari kandi kuko bari bahuje ubuhinga abana nabo barabungirana kuko ubuhinga bwabo bwari ubwo kujisha amahema. Paul tubona neza yuko ngaha amaje guhana Aquila na Priscilla canke Prisca barahuye
ko barabasangiye ubuhinga ngo bwo kujisha amahema. Amahema asahajya amahema tumenyereye nico bita talit mu gihe burayo. Talit ni gitambara abantu benshi murabizi abantu bajuifu kunda kwambara ariko barasenga. Cha bleu blanche bacanditse ko imirongo ya Bibiliya. Ni bya bintu bakoresha cyane mu ico gihe abayuda bakiriyagiye bariko barasenga n'ubu no musarana bicaye bikushubwiye muri Israel barabidandaza. Rero yabikora yarazi kubijisha. Abo bantu babiri umugabo n'umugore rero bamaze kumva ubutumwa bwiza, Paul yasanze bahuje umwuga acaja kwifatanya nabo abana nabo batangura kujisha amahema. Umurongo wa kandi utwereka yuko yongera akaja mu masinagogi guharira n'abayuda ababwira ibya Kristo ko ari we umwami kandi ko ari we agakiza kabonekerwamo. Ariwo kandi Paul sahagarukira katurabe 34 mu gice 20 Acte chapitre 20 verset 34. Dusome 34 avuga ngo ubwanyu murazi ko aya maboko yanje yankenurana ivyo nkenye nabo turi kumwe. Tubanaza yuko Paul kugira ngo agwanye ubukene yarakora akajisha amahema. Amaboko yiwe ntiyara gusega ntiyara guhenda abantu ntiyara kubwira abantu ngo imivumo ngira batera kugira ngo bamuha amafaranga ahubwo yabwira umugisha muri Kristo. Yarababwira ko bahezagiye kugira babo umugisha. Yababwira yuko gutanga bisumba guhabwa. Yarababwira yuko Imana bagiriye neza kandi kuba cimana gikeneye gushigikirwa. Ubutumwa bwiza bukeneye gushigikirwa kugira ngo abantu benshi amenye Kristo. Iyo ariyo ntumbero ya mbere gutanga amafaranga mu ishengero. Hama icya kabiri ngo yarakora agakora akoresha amaboko yiwe atarugira ngo yifashe wenyene ariko kandi ngo afashe nabo bari kumwe. Dusimbire mu Bitesalonike gice ca Thessalonians chapitre 2. Abitesalonike gice ca kabiri murongo w'icenda. Ni Thessalonians chapitre 2 verset 9. Havuga ngo bene data muribuka ubutame bwacu n'ubucumukure twababwira ubutumwa bwiza bw'Imana twikenurira umurango nijoro kugira ngo ntagire uwo muri mwebwe turemera. Urumva Paul ikintu yari yatahuye ngo yakora ubutumwa bwiza kandi ngo akabugora ngo agwanisha akaginshi ngo n'ubutame ishaka cyane kuruha harimo kuruha hari abango mugakiza ngo nta kuruha ngo bebamwo kuruha ndiko ndavuga sukuruha kuri mategeko. Umubiri urashobora kuruha amera ashaka kuruha washaka gukora igikorwa kuremera. Ivyo ndabizi nk'umuntu maze kurongora ibigo bitandukanye washaka gukora igikorwa kumva kirakunaniye ukumva biranse ugakubitana ukavuga ubutumwa ntibakumve. Ivyo ndabibamo constantly ndabibamo cyane ndabizi. Rero ugasanga Paul yaranigana cyane mugabo ngo ikintu yakoze yatahuye ibanga yatahuye ngo yakoresha ngo amaboko yiwe ngo kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe mu bari kuba mu ishengero ngo remere. Nibangahe muremerewe nuko bamwe kumaratanga amashikindwi mu ishengero murimo 6 5 4 yubwo bakayita n'amazina atandukanye. Ugasanga bamwe mwandika ku ma envelope ngo amahera mwatanze mu bitabo muranditswemwo bakabwira ngo muraheranye. Ugasanga mwebwe muraremerewe ariko Paul avuga ngo yakoresha amaboko yiwe kugira ngo ntaremere abantu nabamwe. Ndazi ko ibi bintu ku bantu bamwe bashaka kumbume ngo ariko baraba offense nta muntu umashaka kubwira nabi ndiko ndavuga nabi ariko ndiko ndabwira bice mu ntazi wanje. Naraciye mu buzima ntashaka gukorerwa na kimwe kindi c'amaboko canke c'ubwenge ngo ni kubera ngo ndi ya temple nabi maze mu imyaka 2 gushika umwe mu yarangenda arambye ati uzokwicwa n'ubukene muri ivyo vyiyumviro vya kera. Ivyo vyiyumviro bitari byo uronda ugahera ugasanga umusegerereza uraba abantu ngo bagufashe bamwe ugasanga bayidogera nico tuma abantu cyaba mu system ya manipulation yo gutera ubw'abantu mugatanga amahera mutanezerewe mugatanga n'ubwoba mugatanga kugira mwikize ideni ry'Imana nta deni ry'Imana ufise. Rero genda mukore musi natanye gukora nagize icubahiro ku buzima bw'wanje nashoboye no gufasha abantu aho ishengero ngiye gutanga ishengero ninje natangwa no kwisupporting. Ibi nshaka kubyubaka nkabivuga kubera ndazi umutima nabivye mu bantu twakoneka wacimana cyari dukorana. Hari abantu rero benshi bari mu buzima bwo guseka. Mene data genda uko ndakunda ibihugu biteye imbere ino muri Amerika muri Buraya hano maze kuja mu bitandukanye asanga abapastori benshi barakora. Simvuze ngo ntashaka gushika ahantu ama responsibility aba menshi bitwa bigukundira yuko uja kukandikaza. Ivyo ndazi ko bibaho hani kimwe mu Imana ashaka no kurongora. Ivyo ndabyemera byo nyene ko shaka kubwira ati hagarika igikorwa kindi ukorakora hamugende mu kuba kanaka nzokwimenya ndakubeshaho. Ivyo mwe Imana yabikubwiye n'ukuri ndavyubaha ariko kandi ntuje mu nzu kumanipira abantu ngo batera ubwoba ngo babwire ngo nibi ngo muzotega imivumo asanga abantu aho boje kuruhuka muri Kristo aho makoraniro mukanamo aho kuza kuruhuka batahana ubwoba nkuno munsi arano nagiye gusengera
nababaye ko numvise ibintu byako bigisha nk'ibi nyene by'imivumo by'ibintu nyene abantu kandi bari abantu bakubona ko batanifise cyane nukuri bene data ishengero rya Kristo rafise ikibazo kuvye kinyigisho z'amafaranga. Rero Imana idufashe mwebwe muko barankurikira muravuga butuma mugire business. Imana yarabahaye ubwenge. Ndashima Imana ko nasanze hari amatanga menshi mfise, hari ingabire nyinshi mfise zishobora kumbeshaho zikangaburira nkibeshaho, nkabaho nshigikira abandi mfasha n'abagowe aho kubaho ndiko nasegerereza. Rero na Paul yanka kuremera abantu. Reka ndangize mu gice ca kabiri muri Thessaloniciens chapitre 3 abitesalonika ba kabiri gisha gatatu murongo w'indwi n'umunani niho ngandangiriza havuga ngo iki shaka turabe Paul ngena yigisha ngena yarabayeho. Umurongo w'indwi uvuga reka ko gatandatu ariko bene data turabagera mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kuzibukira mwene data wese agenda asaragurika cyangwa adakurikira ibyo mwashikirijwe natwe. Abantu basagaragurika ini verbe akoresha n'abantu babaye muri désordre ngo mwirinde abantu babaye mu buzima bw'akajagari mubahunge kabaruziye kandi mu mashengero cyangwa mu kibano mu Kristo ni benshi ngo mubahunge ngo badagenda bagendera mu byo twabigishije mu byo mwashikirijwe mu ijambo ry'Imana rya Kristo. Umurongo w'indwi ubwanyu murazi ingene mukwiye kutwigana kuko tutasaragurika muri mwebwe murakwiye kutwigana. Paul amajambo avugana muri kundavuga mbega ndashobora kubwira abantu ngo mashaka kunyigana ico kibazo kirakomena n'ucibaze abantu rongoye cyangwa abantu mubana muri kati wo wabwiye ati nukuri munyigana nuko ningana Kristo. Paul avuga ngo murazi ko tutasaragurika muri mwebwe twitwara mu buryo bwiza. Umurongo w'umuntu acasigura ngana bitwara neza atavuga ngo ntitwarya ibyo kurya by'umuntu numwe kubusa, ntitwarya ibyo kurya by'umuntu numwe kubusa. Hari abantu baja mu mazu gucyo nkuko nabivuze Burundi cyane ndabeze baja mu mazu baja kuramukanya ngira ngo bagingya bagahabwira n'abantu ibintu akabahenda akaprofita bakamanipira babaye n'agahumbi. Mene data umukozi w'Imana sumana kwe gusega sumana kwe gusega ngo n'umuntu kwe gutanga umugisha. Rero ntange z'umuntu barya kubusa ariko twagira ubutame canke bararuha n'ubucumukure dukora ku murango no mwijoro kugira ngo ntitugire umuntu muri mwebwe tugora. Murongo w'icenda suko tutavyemerewe ariko no kugira ngo tubabereye igitegererezo ngo mutwigane. Haleluya. Uruwa Paul ibintu ariko aravuga yifuza ko abantu bamwigana abera akaroro ntabaremere akoresha amaboko yogira afasha abantu bagowe nabo bari kumwe nawe nyene yifashe kandi ugira ngo ntagire umuntu umwe ngo aremera ngo agenda aravuga ngo je ngo Paul ngara ntwaye ibintu ngo ndamubeshejeho ngo yabataye twebwe ngo tumugaburira ngo tutumurihira inzu ngo tutumuri harwaye ngo pastor wacu ngo bamunzu y'ibihumbi byinshi wasanga abantu kuri abaremera uko abaruhisha barakwidogera barababara ngo kanza amara yacu ngo ajahe ugasanga bageze kwizo mvugo. Mwene data wari umukozi w'Imana, Imana araguhera capacity ahama de capacity ufise muri wewe ama potentiality Imana ufise muri wewe hari ubwenge Imana yaguhaye hari ingabire yaguhaye genda ugire business genda ukora ikindi kintu genda wigishe mu bisingabire yo kwigisha. Ndakunda abantu muri business mufise muhamagara mukore ku bicaco cyose mugaciza geshe Imana icubahiro mugagira ngo ntimwe munsi y'umugayo ntage umuntu muremera. Ibi niko Paul yigishije. Urabona ko bitandukanye n'ibyo abantu benshi bigisha babwira abantu ibintu by'imivumo by'ibiryi n'ibintu bitandukanye bashaka ngo cageze ngo dime cyagiye ngo ni loi universelle ngo canke ngo spirituel ngo éternel ngihoraho ibyagazo byose n'ibyohoraho ibihoraho ibyagazo y'ama commandement 10 bitubwira ngo ntazigera vaho ngo nta nyuguti n'imizo yava bisiga ko ari éternel yerekana ugororoka kw'Imana. So dime ntiri mwajya mubwirizwa 10 Ntimajya mbiza 10 umuntu asha kuyimanipira ayigira inwa ingurengana ngo wansite sama kajabuka nuko adatahura bibiri icivuga nkuko twayize mu nyinshi zitandukanye. Mwene data Paul twabonye integeza yigisho gira 10 nta nahamwe tuzokwigiza inyigisho zikurikira tuzoraba mbega abavuga butumwa canke abigisha mu ry'Imana babeshwaho n'amafaranga y'ibigira 10 canke ivuga butumwa rekeneye amafaranga y'ibigira 10 tuzovyigisha ko navyo nyene turabwe na abavuga butumwa abapastor abarongozi ngena babeshwaho n'ubutumwa bwiza birira vyigisha usomye ico gice cyose maza kubisoma nimwashaka maze gusanga hariho nyishu mugabo muri make Paul ntagira 10 igeze yigishako. Paul ntigeze usaba igira 10 Paul ahubwo yarakora Paul yaje ku kazi yaratondaga agenda gukora amahema amatalita akayajisha hanyuma hejeje akabiheraheza kumbere nzobazanira talite ndayibereke talite ngerisa ugize ubushakashatsi ku bantu bagira bize kumbura ikigereke n'ibindi barekana yuko talite yahema avuga iyo talite. Rero mene data Imana ibagire neza
ubuntu bw'Imana bwiza imitima yanyu mugende muruhuke ntimubohe utanga ibwira 10 Nouveau Testament urongogwe na mpwemu ica kubwira ugikore abwi ati niwaronka iyo umushahara wawe utange ndiziye uzobutange akubwira ati utange 2% uzoyitange abwi utange wose uzobutange wiyegurira Imana wishikanira Imana bisigaye byose bizoba ivy'Imana ko nawe uri uw'Imana ibyawe ni ivy'Imana n'Imana iguhezagira mushikira abavuga butuma mushikira abantu babigisha mu kuri batamanipira amanipira ntimubashigikire uko nabayeswe ariko mwigishe abantu bavuga ukuri mu rukundo hari n'abantu babyigisha kumbura ariko kutamenya ko ari byo bigisha imyaka myinshi kandi navyo kunyizingisho zigora abantu benshi kureka kuzakira kubera hari system umuntu yamaze kuba imyaka myinshi igashimugura kurekura ugasanga umuntu avuga ngo ekanye ibyo n'uba sivyo suzuma ijambo ry'Imana genda mubaze Bibiliya munsuzume naje kuri Bibiliya niyo ndashima Imana kubana munyandikira izi nyigisho ko ndabivuga kenshi mu nyigisho mudangije muze bene data ama groupe muri mushasha kuri WhatsApp muze barungikire muze bafashishe ndazi ko bazikeneye ndazi ko bazozikurikira zikabubaka kandi muzomenya ukuri ko bamwidegemvyo murakoze umugoroba mwiza ko ari ku mugoroba murango mwiza cyane itondo ciza ko ari mu gatondo ubuntu bw'Imana bwize muri mwebwe mwarahezegiwe amen.